bavuga ati ngo umugabo ngo ishingano ziwe ngo ni kugira nene ari kintu kimwe nigeze kubona ku muntu umugabo yabwiye umugore wiwe ati ngo wewe wa mugore we je namaze kurambirwa ngo inzu na mandayiri ya 300,000 ku kwezi na mandi amatara n'amazi avuga ibintu byinshi ngo amapasi ibiki nibiki hama ashagira amafaranga yose yani akoresha ku kwezi asanga ni menshi umugore naca aramubwira ati sawa ivyo byose wabikoze kweli naco bitwaye uriha amahera y'inzu ariko ni jewe menya ishuka ikenewe yego hera mungari vizuri sisi wewe uno musi cyane uriza kwanza pole muzasisikiye wewe wifuza kuzagarukira ku bana bangahe ni babiri asigaye umwe iki asigaye umwe apana by'umwana agene babiri gusa mu basigaye oya kabisa ukeneye banga uyu nyene umwe arahagije musi wa mbere muhura avuga ati bogari yaje takisi twahuriye muri repetition y'amafilm ndabona bogari ndavuga ata hagati yamwe babiri ninde yari heje uwundi nta numwe gute nivyo nta numwe kwino sani mugeze mutongozaye bije byo guteretana oya gusa ariko je jede sisi niwe yabyemeje twatumaze afite urashimana ngo twamenyeranye cyane nyene umva nyene ndiyoka nagiye watoko turagana nyene turabagenzi bisanzwe turiko turaganda ngiye uzikine kuko twaze mu musi ya Leland twagiye muri tournage hama abagende bari baje kudufasha kuko yari cyamamare umva rero cyasaba rero yuko kugira ngo ngende turajana dutashe rero two turagana kuri phone nyene cyara yumubwira nyene je ndamubwira ati urazi ikintu kimwe je ndagukumbuye uwo musi ndibukumengo ari hafi uwo musi ndabimubwira ari hafi 22h50 combien minutes ko umva kubi wacu ngamukamenge kuri 13 nawe ico gihe abakwa sister wiwe ari aboro mugahe umva nyene ko ari kure arambwiye ati ngo ingo none ncabwiye nyene noza nyace baza ko ari blague ngo reka kubesha nyene basi nyene cenda jaho rero wawe nyene maze gushikayo acara ndamubwire wana je ndi ngango ya stone reka kumbesha cyambwira ntiribuye base juri amabati cyafatibuye ndaritererayo cyambwira wenda ukibazo ko ndikunda kina nongera irindi basa cyarasohoka maze gusohoka hanze acarambwira nta kiri kintu yavuze mu bisanzwe yambwiye gusa merci sinibagira abantu bangiriye neza uburundi abyemeye neza yuko ndimbwa yani bimwe bibi kandi rero yani nofuma aho kuba umuntu ahemuka nofuma mba imbwa idahemuka niyo mpamvu rero byarambabaje kiriyagiye ariko kubunya namaze kwiyakira kuba yakunda umwizego simora mpemuka ndimbwa nyayo pe Yes, hello bakunzi ba Shali TV, sava mumeze neza. Je nitwa Elma Love Mwarimo. Ubwira ukutacika intege guhura na vyinshi vyatutumye twitwa abatadebukirwa. Niko bimeze. Uno munsi naje gutembera mu muryango w'abajene kandi abita abajene Marie uko baracari bato ariko kandi babayeho neza mu rukundo rudasanzwe. Si uko gusa basanzwe ari n'abakinyi b'amasinema ngaha beshi murabazi. Sasa rero kuwatambulisha guys. Kila mtu atajisemea uko barakuze kandi mpera kumushinga naye ngene urugo niaje mzi popo meze neza nokuri kwimanda shima bana kumeze neza kabisa nikibondo sema sasa nawe buka sema sasa sema sasa agere hi sema sasa ni sawa ariko no munsi nokuri turashima sana uno munsi ukivyuka mu gatondo akantu kamera watanguye gukora karaka jewe nkibisanzwe buri munsi iyo mvuze mu gitondo manda nkunda kumura abasenti ya mu maso cyo kintu cyambe namahoro ahora system arakaza shaka akamenya no munsi oya igejuna nabimubwiye igejuna nabimubwiye kwe ndakundi yasinziriye
usanga uri bandi bafise ingeso zo kuvya bagafotora amafoto abagore bati je ndamara kwanza sindazo ndamara ndi ku kazi nako nangara picha ya madame Mesinzira oya je sente sibona ko nakazi nkora ko akari ngaha muhira nyene simba ngaha muhira urumva rero namambo kumufotora ngo gyazo ndamurabira ade ku kazi yego sisi gute nawe urambya neza ingene ubereye muri kino gitondo wagira uje ni bituga nabiteguriye unacheka sana unacheka ni aya ndacyo umisa kajambo yavuze ko yapfyutse abana kona karaba mu maso ati unajua nawe angalia kwanza huyu naangalia kwanza huyu ega mbere y'ukunyaza ni kubera ko yatangiye kubaho yatari kubaho uyu yari kuza uyu ni wagezweho uno nyuma ndogo ega unyukuza kwiyo ntabwo kwaje kudutandukanya ahubwo yukuza kwiye kwaje kugira ngo ukomeze kuduhuriza ku byinshi uno munsi turayaga byinshi cyane ku bijanye n'ukuntu mubanye tubazo tumwe dutandukanye ariko kandi nta mutima mubuza kubamo kandi umuntu wese aruguruka avuga ukwiwe atanze ngo siyo niende happy feel wakiya kesi juva yindi binazo yake ariko nawe mbwira akantu kwanza ukora mu gatondo ibyo byose ambwiye tabanza akora mu maso nawe ukora iki nanje manza kumuraba mu maso abayazinduse kare ni wumva ni watangura kuvyuka wowe unamuka saa 4 guys ni haki vyuko unyene nshise nga tusidanganyane ama ngo baganza kumuraba yashanza akazi yake hapa oya nese maze ava mu cyumba namaze kumubona sensura sega hama gacasenga hama gacangara urumva gusenga biza bwa kabiri waje nyene nivyo bros kubera iki kubera ko n'ijambo ry'Imana imba rivuga ati ngo ni gute mwokunda data mutabonye umugiye muba mwirengegeza bo muri kumwe abaza kwanza kugaragaza ryo rukundo kuri je kugira ngo ni asenga no kumana amasengesho ashike neza ko nyine atagwa nk'abafisi aba rero urashoboye ko agenda kiyasoma Bibiliya bana lakini sikubali sisi sasa weye ofise vyinshi byo kuvuga ofise byo kuvuga kandi kudushingira intahe dushaka kumenya kwanza kugira ngo mwewe namwe muhure kwanza mwanze mapenzi yenu ngura kwanyu kwari kumeze gute byatanguye gute musi wa mbere muhura avuga ati bogari yaje takisi twahuriye muri repetition y'amafilm ndabona bogari ndavuga ata hagati ya mwe babiri ninde yareheje uwundi nta numwe gute nivyo nta numwe uno sani mweze mutongoza bije byo guteretana oya gusa ariko dede sisi niwe yabyemeje oya musanzwe niko bimeze sivyo abahungu turarige umuhungu agenda gutereta iyo umukobwa atarabyemeza niba ashobora gukundana sivyo agera baje umuntu ninde aterese undi ko umukobwa ashobora kudaraga cyane nawe kamudaraga wani wamudaraza cyane yakudaraza akudaraga umuntu kuvuga ngo bijya gubyati ndagukunda uno swatuka kwari utanga icemeza ari wabikubye kwari watanga icemeza ari wabimbwiye nyene urumva uwo munsi ndavyibuka itariki 20 z'ukwezi kwindwiye twa tumaze afi urashimana ngo twamenyeranye cyane nyene umva nyene ndiyoka nagiye watoko turagana nyene turabagenzi bisanzwe turiko turaganda ngiye uzikine kuko twa twazi mu munsi ya Leland twa twagiye muri tournage hama bagende bari baje kudufasha kuko yari cyamamare umva rero cyabisaba rero yuko kugira ngo ngende turajana dutashe rero twa turagana kuri phone nyene cyara yumubwira nyene ndamubwira ati urazi kintu je ndagukumbuye uwo munsi ndibukumengo ari hafi uwo munsi ndabimubwira ari hafi 22h50 combien minutes ko umva kubiwacu nga mukamenge kuri 13 nawe ico gihe aba kwa sister wiwe ari aboro mugahe umva nyene ko ari kure arambye ati ngo ingo none ncabwiye nyene noza nyache baza ko ari blague ngo reka kubesha nyene basi nyene cenda jaho rero wawe nyene maze gushikayo acara ndamubwire wana jendi ngango ya stone reka kumbesha cyambwira ntiribuye base juri amabati cyafatibuye ndaritererayo cyambwira wenda ukibazo ko ndikunda kina nongera irindi nongera irindi basa cyarasohoka maze gusohoka hanze acarambwira ni nta kintu yavuze mu musanze yambwiye gusa merci acarasubira indani
amaze gusubira indani nagica ndataha acaranyandikira rero arambaza nti ni kubera iki wabikoze umva je namubwiye ni ndakeka noba ndagukunda urumva ko namubwiye ko ndamukunda hama wacara byemeza aravuga ngo vraiment ngo rankonda twikundanira ya gore ko byagenze umunsi wako tuwuze nyene bwishimishije yani bwishimye kuko ntabwo twafashe umwanya muremure sana wo kwigana ahubwo twese yani kya mtu yaciye avuga ati je ngomba kwitegurira tugiye kubana rero tugiye umwe wese agomba kwitegurira ahindutse akabukundi kuntu ntari ndamwiteze ngomba kuzobyakira ko nakana nubwo nigeze fata umwanya wo kumyiga nkunda kubivuga ivyo nyako nta muntu yobasha kwiga umuntu ko umuntu ntabwo ari matematike nyene ibintu nk'ivyo no just something like that ego sisi umeze ko atinge ingene abagana gutera ibuye kunuza niko kanyishe mbwira utuntu ndashari hari kwanza ku ntango mukira abajama kwanza best imibero yarabayemo yatuma umva hano kuna ingia kwenye mbizi ya mapenzi kabisa sasa ujama ko ilatani uwa kukuruma ningeza uca muri birefu urabona ngo ufungusa nizuba usani kiniki ukosa na umuvye nivigeze bishika hari ukuntu mwabanye bituma na wumva umenga eba ari kugukurura ukuntu ari kunkurura ariko uko mwabanye kose igihe mwamaranye cyose uko cyari kingana cyose hari ibintu we muri bo bishobora kuba vyarashize kangaye kabiri konyene gusa umunsi muri repetition n'umunsi twaza na Justi wanyu gatatu bagene mara nyingi sasa so jene ukako ni cyane ingufu cyane kuva uwo munsi tuba confirme mu rukundo yaza buri munsi kundaba misi yose imbere yuko tubana ntitwabonanye kabiri nimba atari gatatu naho nyine turi mu bikorwa iryo rigira gatatu niryo yaje mu ijoro umva nta bintu birebire vyabaye hagati yanje nawe muri iyo misi hari ukuntu nyine ushaka kumva ati muri iyo misi bire mbona ndere nimebadilika kwa hiyo mtu ntubibona murabura nene nyine arakurura ntubibona none igihe mwatangura nta wundi mutipe wari ufise usohokana nawe nasingo sanze uri singo umva yaguye mu mata ninjye ndabitomboreye muba muratanguye urukundo sivyo mutanguye urukundo benshi barakunda kuvuga ati umukobwa kugira ngo yemere umuhungu amwiyumve nuko abanza kwanza kuraba yo kari wa wundi ashaka mu gihe twebwe abahungu je ndakunye gusaba nkakunda apparence yawe ibindi byose bizoza mu nyuma ariko umukobwa wanza kwanza akiyumvira aho mano miko aje ariko akunda inkene ariko akunda ishaka wowe wasanze ameze gute vanye na critere ushaka kumuhungu no wo mwanga uri umukobwa wo mwanga Chesi yizi sheko nakareka nkunda none yawe yavugishikuriwe nawo mwanga misi asema kumacho sindavuga kuri apparence uvuze ati bivanye nuko ateye imibereho yiwo wagiye imibereho cyo uko ameze sindo comportement zake ko uvuga comportement urwa apparence aho utanyangusha okay comportement umuntu niwe yimenya uko ari kuko ushobora kwigira umuntu mwiza kuri umva umuntu utekereza imbere y'amaso y'umuntu orki hanze yiwe mutandukanye ugaca ubundi muntu uravyumva rero ukunze urakunda nimba afise comportement nziza ubitomboreyemo afise mbi arakugira kwinzoka ari akagenda gahinduka ego reka tuve hiyo tuze ngaho imbere tushike ku kibondo kwanza ikibondo mwakironse mumaze kubana canke ivyawe mwe wese akiri yapare hama kiza kubahuza avuga ati we ahubwo reko ko turose mu wa gatatu reka tube famille rero twicarane byabaye tumaze gukubagana twabanye tumaze gukubagana muri ico gihe cibihe byose biba bihe bigoye kabisa kucamwo umuryango urahagarara ukabanza kugwana intambara nyinshi ese vyawugendekeye gute kwanze umunsi wambere umunyatiyora ndafise nda bebe wewe mugiye gute narayimubwiye tu jana twankunda ntabwo nigeze ngira nagize ubwo gusa ku bantu bo muhira niba bimenya bazofata gute gusa kuri we sinigeze njugumira ngo aranyakana cyangwa ibikindi biki avyange ubwo benshi barakunda bavuga ati mungu wangu je ndako aho muhungu yo cyambwiye ati
menye ujana pereka sinigeze ndavyibaza ko nari nzi neza ko ankunda muri uko byagenze gutabaza kumva ati sisireka abaye rero umwana wacu turahombesheje mu rugo bagiye nyene kwimenya mu nyuma niho nabivuze indi fise nkameze nkangaye nka 6 uzoboneka naye oya nari navuye muhira yani ushaka kwishina ujama ego reka tuzere neza rero uno munsi aho mubanye ubure murazinanye kwa kuntu utigeze ushaka kumumenya ubwa mbere uburamutse uko n'umuntu mubana muzindukana benshi baravuga ati iyo umuntu mubanye hariho ukuntu ubuzima buhinduka cyangwa urukundo rugahinduka bamwe bakavuga ati urukundo ruragabanuka banavuga ati rurongerekana kuri mwebwe mubibona gute nike kintu mubivugako ese kubana no muntu urukundo biratuma urukundo rugabanuka hakaza ibindi cyane Uraje sinibaza yuko urukundo rugabanuka cyangwa ibintu bigahinduka ahubwo burya uziko kugira ngo ibintu bihinduke shaka urabona nyo mic yawe utayitwaye ko yoguma kuri jewe muncama k'ibintu bihinduka ariko twebwe twabihinduye kurumva sasa muncama kivanye ani ninego twihaye twagenda kubana twesemo kubana nubu onya kuko tumaze afite ikintu cy'umwaka n'amezi usinyine tubana ariko ntabwo biba bisobanura juste kuvuga ati ngo noba ndamuzi cyangwa wowe ko ashobora kubanzi ahubwo ikintu jewe mba nshingira kuvuga ati je ndiyizi kandi mu ncamake kubana nawe nabihisemo mvuga ni singomba kumera nka babandi sinyene bwiye ngo bazovuga ati ngo sha na kare yari yaratebye especially abantu bakinira iby'amafilme si ngo akenshi ngo bakina n'ibintu batanabamwe mu buzima busanzwe yani commentaire nk'iyo onya mucama kintu namanirinda rimba ariyo nirinda rero nkora ibishoboka byose kugira ngo bya bintu nibihinduke nkomeze kuba ndi wawe undi nyene wacagiye itariki 20 z'ukwezi kw'indwi dusangiye gukundana nawe nyene benshi baravuga ati nkamwe bwe masanze muhuye uyu ari actrice nawe ndetse nawe usanzwe ari vyo rimwe hanini benshi baravuga ati kwa ko genda umuhungu sinkunda yuko umukobwa nzotwara azoja mu bintu nk'ivyo bivanye petete n'ibintu usanga ubizimwe bacamwo kavuga ati ndamuhagarike n'ikintu cyatumye uvuga ati Yesu ndomuhagarika azokuma yikora koze ki ama commentaire usanga nk'ubunyamafilme baba bakinye ziya commentaire abantu bandika no kuri Cynthia muraduhumwe Cynthia ndagukunda cyane Cynthia ibintu bikina ukuntu ukina binira yani kunyigisha azo urumva ndamutse mfashe Cynthia nkamuhagarika ngo kubera ko tumaze kubana sivyo umva ari ubuzima bw'abantu benshi buca bugenda bwononekara kandi burabugenda bukira buri munsi biva no kungena bari kwarakiyana no nyene ibintu nk'izi nico gituma adashobora guhagarika kandi kindi naco ndumwanditsi wa filme kandi mbazi neza ati nubwo yosoma umuntu muri filme ntabwo aba ariko akina nka Cynthia aba ariko akina nka Belize canke nka Bella canke nka Naka yose nyene bibari bisanzwe kuko nyine mucamake agomba kwisanisha na kijya kintu gisa n'ubuzima bw'ujya wundi muntu yakora mukurikirana kugira ngo nyene babone neza koko je ngomba guhinduka kandi muri cha wa mwanya mwiza yambwiye ati yana hapa musije mukagombana sana shatoka je kandi umwizo kuri sisi mpera kuri kugira ngo umbwire nari kukubaza ati umushinga nayo wameze gute mu rukundo ariko no musi reka ndabihindurira ndakubaza ati umushinga nayo n'umuntu ameze gute mu rugo muhereko uyamira kuri wewe Numuntu ameze gute mu rugo? Ameze gute mu rugo wo musigura gute? Ati definisa umugabo wawe mu rugo ingene ameze. So muhereko. Okay. Numugabo mwiza anyitaho yitaho umwana agerageza kumba hafi mu bihemba ndimwo. So arandinda ibimbabaza. Umva n'umuntu adashaka kubona je mbabaye ibindi acyasino tugira mfungure neza ibindi benyibutse ibindi ni biki sasa je Cynthia aragoye Cynthia aragoye kandi na genda goye urumva Cynthia aragoye gusa genda goye cyane urumva ariko gusa ikintu cyari cyo cyose kimwenzi nikora ko Cynthia wanze nje sindigira ndamufokera
nibisubona ko adakora amakosa kandi na plus n'amakosa akora ntabwo ari yayandi nyene abandi bose ashobora kuba bariko barakora ariko umucamake Cynthia aragoye ikindi naco Cynthia uburyo agoyemwo ni kubera ko ari umwana mwiza cyane kandi biranambangamira kweri je birambabaza kubona yuko umuntu ari umwana mwiza bica biguma bintera ubwoba kuko ni gute umuntu ashobora kuba ameze nk'uri perfect kandi bari bavuga ngo nta muntu ari perfect kwisaba yani agimwa nibaza rero nivyo binera ubwoko nibaza mbega nabindi urashobora kuba agira nyene ntarabona nyene niyo mpamvuga nyene go Cynthia cyane natumira nimba none ndagoye yanga kubimbwira vyigumitse wagira bifuke ajya menegere ngareka ubona musikana ingene yabikwepesheje ukuntu ajya nimemsoma wajota hapa kuna bitana fichika wallahi oya nuko egana kubigintu kimwe Jena Cynthia dovuga nti sometimes abantu benshi bakunda kubivuga ati nyene yo Stone nyene kumwe ngo nabwo mu macinga sana nyene nk'ivyo cyavuga je ariko naco bintu nkwaye igintu nyamukuru nibaza nimbega Cynthia niwe mugore arakwiye kuba wanje ngo maze kubikonfirma byabindi abantu bose bavuga ari hanze naco biba bintwaye kandi urabona kuko ikinyamukuru ntabwo ari okay wenda ikinyamukuru avuga ati ngo reka dukore couple nziza abo ikinyamukuru no gukora ikintu cy'akarorero kuko ibiboro by'amakouple meza nyene usanga abantu ejo baratandukanye ahubwo ugomba gukora ikintu cy'akarorero kuba abantu bose babakurikirana cyangwa babazi nyavuga ati bajya abana babanye ari batoya ari igano citwa ubu tudupostinga kuri channel yacu Stone NCC naravuga ati muri abana batoya ariko muba mukora ibintu biturenge na twebwe abantu bakuze nyene niyo mu mucamake cyavuga ni mu byukuri Cynthia twahuriye ku gihe kandi naremewe wande aremegwa je nyene babiri yagije kuri je sisi nakahe ka insolite maze kubona kuri Stone kavuga ati akana wapi bebe wapi frame shanako shaka umubaze sure yes so yako ari perfect eko from kuri kwimana nako cyanye muri ko munkina ngo munkina kandi ngo nawusora amabanga abo sivyo bihari wonavuga bike bitanamara maje cyane ariko ntavyo nta musi wabuze password ya telefone yiwe nashima dukosha telefone yiwe simu moja WhatsApp moja au kila mtu kuna WhatsApp yake WhatsApp yimwe nyene yego for sure kurisha WhatsApp imwe je harimwo contact z'abantu bashaka kuvugana nabo nawe nyine harimo contact z'abantu bashaka kuvugana nawe bamwandikiye nkabona je nta birebire birimo nca ndamuhakishura canke ari bikunze nkishura biramaze gushika aho nyene biramaze gushika makawari nimero nshasha mu telefone ije yandika gusa ati sali bebe umeze neza mugacho baza ati ni ko hawo naho tini oya uzikubega ivyo bitoba kuko isi yose irabizi ko Jena Cynthia turi umugore n'umugabo urumva niyo mpamvu n'abantu bose batwandikira abari babafana nyene bazatubwira ati abantu mu byukuri turakunda ukungene mukina utakunda ukungene umufana zo kwandikira ngo sali bebe wagirigerera nanu bishobora no kuba wereka byoshika nk'ugasanga ari umutipe ngaho hanze bana ko acibereye umujene mutoyi ntaziti yo bari mu rukundo akashashegera ni side nimero bashamuha nimero sasa najo anandikia demu yana hello bebe safa umeze neza muri babiri hamwe byibushe ko umunsi iyo message ikaboneka iyo nimero we ntayuzi iyo ntayazi wo kwike kundi iyo bari anye urabona ubunya ibintu byo kwitana bebe shushu chérie yani ibyo biraharawe urumva mucama aho kaboro bebe sinibaza ko teri ibyago byinshi kuko yani uwari wese ura n'umuntu ukaramusoma mutanakundanya nyene ibintu ngire oya nibisanzwe reka ndakwera ikintu kimwe uzimamvu gijena impamvu Cynthia jewe sishwana ko nibisobanuye sindamushwanira Cynthia ariko nago bisobanuye ko nashoboye gushwana ahubwo ni kubera ko Cynthia nigera mereza impamvu yo gushwana
byose niko rero najemeze kuko ikintu kimwe imbanzi mvuga nti mu buzima ibintu byose twese uri umuhungu uyu sente uraho ko ari umukobwa mukundana mwese muba mufise ibintu byinshi bitandukanye ariko uburibwe ni bumwe kandi binezera ni bimwe umufashe sente yaguciye inyuma birakubabaza ariko sente yaguhereje umwanya birakunezera na sente yagufashe umuciye inyuma biramubabaza urumva mucabaka ivya bintu bitubabaza mu rukundo ni bimwe n'ibintu bitunezera ni bimwe sasa je cyashingira muri vya binini sente aramusa nkore ibi inya vyombabaza ngaca ndavyirinda ankora ibinya no vyonezera akaba ari byo nca nkora nyene ibintu nk'ivyo biraryoshe iyo turi mu bihe nk'ibi wishiranye n'abantu ko bakundanye cyane kandi wumva neza yuko bose bishimanye baracara abajene ariko kandi baracafise byinshi byo gukora byo kubaka urungano rushasha niyihe ndoto we wifuza kwanza gukora kandi uzovuga ati nzoyishika karuko ndayishikanye ko na Stone utangura kubaza jewe Jenda ikinkene indoto yiwe gasingene ya Stone. Indoto yiwe wumva ko ushaka kuzoshika ko ariko uzoyishikanwa ko kwanza na Stone. Cyo. Be. Usanga ari muri babandi barota ibintu akiko ko yarose ako nibuka ivyo yarose. Nyuzabe. Kwibutse uhora umubwira ivyo ushaka. Uyu no musavyibwira urabivuga sasa wewe nyewe. Reka nafise ikibaza kumbira. Igisimbe ndakishura mu mwanya. Ugiye urashiyumvira. Reka mane ntorisha Stone kwanza. Ikintu wifuza kuzoshika ko ari kuvuga ati ibyo ndogishikiye ko ni mpaka sisi nzowe ndamufise ku ruhande muri ico kintu. Okay. Urumva mucamakije nk'inzozi zanje. Ni kubera ko nyene kuzogira mucamakije nshaka byo kuzogira rebo nyene apane iboro vya music ako vyerekeye ibintu by'amasinema no kandi kindi naco impamvu niyezera neza yuko bizokoroha cyane kuba ni kubera ko ndi kumwe na Cynthia mucamake bimeze ukubonye igihe cyose n'isi zokumva ko je na Cynthia twatandukanye yani icyizere cyose kizoba giheze yani mpamvu mvuga rero ni Cynthia ni nkingi yo kuzoshika ku nzozi zanje vyihuse yego kuna yavuze guye ufise kwawe cyari cyo nyene nashaka gusabanza kivuga umviriza jewe nuyo turumwe urumva avuze mbamvuze nene umva nesi cyo nyene no ego Stone na sisi ngenda baza akabazo kamwe je ndafise ubuhamya bw'umuntu mazi minsi ndiko ndakurikirana kirego ciwe cyuko yakubiswe azira gusoma umugore w'umuntu sivyo yuko bahuriye ahantu muri fete nk'umujama we biganye hama bararamukanya baca bifota agafoto kugusanga umustavu ati mujama naga selfie rero umutipe amaze kubibona uko avuga ati umuntu yandiriye umwana ninde acaja kurondera umutipe arakubita kabisa arakubita aramena amaso ibintu birebire rero aho bigeze no munsi ibintu bisa no kumenga vyararenze intumbero kuko bahisemo kwahukana umwaji wabundi ajiwawe bivanye niyo action yahabaye ndetse umukobwa akabavuga ati je nakwitwa buri munsi mu nzu urumva kungumita vyari vyarabaye icyayi cyo sha buri munsi mu gatondo ari cyo shaka kumenya hajyanya gukubita umukobwa cyangwa umugore mu rugo sivyo bizana ihe impact cyangwa biba bishaka guhindura iki kumuntu mu byukuri je Cynthia namanda bimubwira Cynthia umunsi uzokora ikosa rikomera izontera kugukubita tuzotandukana kubera ko sinkeneye yuko nzogukubita hama babanye n'abandi bose bavuga ujya mu ngo n'imbwa yakubise umugore wiwe kandi amakosa ari ayiwe ahubwo nzofuma ngaragara nk'ikiwerewere aho gutesha agaciro kiyo kuko biba bibabaje sana man none nk'uyo muntu akwita nk'umugore ngo kubera ko yasomanye sivyo mucamake ni yamukubita iconya ivyo nyabibaho ari gusa nk'umuntu abarondera impamvu yo gukora ikintu akayibura agata akora ico kintu giserutse uwo munsi nk'impamvu ikomeye kugira ngo nyene ashike kubyo ashaka mucamake je nk'uyo mugore cyangwa umugore nimba baratandukanye sivyo ko je nizerera mu kuvuga nti
umugore nimba ari we mu kintu cy'agaciro ngaha kwisiga kuko ndakeka ibyo zose nta muntu umwe atabizi iyo umugore ashatse yuko isi ibaho mu mahoro yoba mu mahoro kandi iyo umugore ashatse ko isi iba mu muvurugo wa danje biraba akenshi byose yagara ku mugore kugira ngo byose bive ku mugore bivana n'umuntu aba murongoye uwo muntu mbega amwitwara nko gute amwifata ko gute nyene ibintu nk'ivyo sa nimba uwo mugore amaze kuvugana neza ko umugore imba yamakubitwa buri munsi agatamo gutandukana n'uwo mugabo nukuri je ku bwanje nyene sinomusaba yuko bosubira kuko nimba umuntu aba basha kubana n'umugore nk'umugabo Cynthia akenshi imyoma nkunda kubivuga Cynthia afisi wabo na je mfisi wacu sivyo mucha make usumva ko ari kimwe ku kindi umva yavuye iwabo azanga aya na je mvi wacu nzanga aya mucha make twese duhuriye hano hano umva byose turacari yani sawa kwa sawa mbega kubekiriyo twaje ngaha ni kugira umwe wese yuzuza ivyifuzo by'uwundi sivyo nabwo ari kumukubita niko kuzuza ivyifuzo by'umuntu nimba umaze kurambirwa ivyo ibintu bitugora nimba umuntu umaze kurambirwa umuntu uramubwira you know what reka dutandukane ariko apana gukubita umwana w'abandi kubera ko nyene babivuga ngo inkoni ishikiri gupfa bwishikira ingeso nubwo umuntu bafise ingeso imeze gute hari abavyeyi ari abantu babasungwa bakuriye cyangwa wana je namyanganiye kenshi ariko byaranze aho rero kumukubita kugira ngo je ngaragare nabi nofuma nandukana basi nawe that's all wewe uramumva kwa anasema neno nakubali mimi nakubali kweli sisi niki kintu niki kintu wewe urawiyumira bavuga ati vraiment nikirigera gishika ko numvise ko muri bien iki kintu hamwe cyora mukakibaye stone akagikora je ndumumenga ho bihungabana rikomeye mu rukundo rwacu ho bihungabana icyo kintu kibaye aho ati vraiment iki kintu kibaye hamwe stone vyoshika uwo munsi shetani kamuca inyuma canke ikamufata akakora ikintu nk'iki je vraiment numumenga je vyongora kumwihanganira okay je na kintu cyongora kumwihanganira sindamutumye ngo nagenda kuri ivyo ashaka ariko ikintu umva ko agikoze vraiment yo wati hano babara gusumba yani no babara ariho no kwihangana si kuvuga ngo vyongora kumwihanganira nkikihere namufasha yanci inyuma naho nyine nkamubonera n'amaso apana umuntu akaza akambwira ngo Stone ngo araguca inyuma ibiki nibiki apana sindi ko ndavuga kunci inyuma ngo agenda n'undi mukobwa mwibarabara konye namufashe yanci inyuma aramagurane nkamwibonera n'amaso yanje apana ngo bambwiye nkavyibona n'amaso yanje vyongora ariko tunavyihangana ego ku bakobwa hari abantu batubwiye kenshi ngo umukobwa mu rugo nubwo yoba afise arashaka kuba udafise akazi umukobwa akaba ari wari karakora hari abantu bavuga reti je vraiment nta mafaranga yanje noza gusumira umuhungu ko ngo bishesa no kuma ubumugize mu Mario uri kuramusumira ugira iki kuri sisi ico kintu wewe ukivuga kwikura urumva yuko umukobwa gukora inshingano umuhungu yokoze mu rugo bikwiri ishingano umuhungu aba agomba gukora mu rugo nizo nyine uvuga ati aragendagiye yani ni kupambana na maisha nilete mwanamke apike akule urumva sasa ivyo biri mu bintu vya mbere vyama bituma n'abantu batiyakira yani kugira ngo babashe kuba ubuzima bwabo batuje kuko umaze kwishiramo ati ngo umugore ntabwo ashobora gusuma ngo cyangwa akora ishingano agomba ku munzu none iyi nzu nayibamwo si yiwiwe inzu bari yiwanje none ngo ubu dufaze nawe niba nabaye broke nkabura amafaranga yo kuriha inzu we akayariha bice bibi kibazo kandi ari yiwiwe ega nabwo ari iwanje ni wacu wumva gomba gukora ishingano nyene ikintu cyose giserutse yo gikora bivaye no kungene biba bikenera anakusemea sana mimi nakuuliza wana kujibiria cyo kuzavuga ati ngo umugabo ngo ishingano ziwe ngo ni kugira nene ari kintu kimwe nigeze kubona ku muntu umugabo yabwiye umugore wiwe ati ngo wewe wa mugore we je namaze kurambirwa ngo inzu na mandairi ya 300 ku kwezi na mandi amatara n'amazi avuga ibintu byinshi ngo amapasi ibiki nibiki hama ashagira amafaranga yose yani akoresha ku kwezi asanga ni menshi umugore naca aramubwira ati sawa ivyo byose wabikoze kweli naco bitwaye uri amahera y'inzu ariko ni jewe menya ishuka ikenewe nije ndayigura kandi byose ndabikora ku buntu okay uragura omo imuzu zawe nije ndazimesura kandi ndazimesura ku buntu si biba bisobanura ati rero burya zijya ishingano zo kubana yani iyi nzu tubamwe n'imbari genda iriha
niyo bisobanuye ko byose byari kenshi umugore niwe usanga niwe agura amasahani yo mu rugo umugore niwe hahindura amashuka mu kugura ibintu nyene biba bikenewe none umva dushingiye kuri ivyo wonya umva hagati umugore n'umugabo ari ndeba yakoze byinshi sana kuruta kobwa yubaho esisi abo bashingiye kuri ivyo bo abahungu abagabo bose botandukana n'abagore babo ko abagore nibo bakora byinshi mu rugo kuruta abagabo Ego hariho abandi bantu bavuga ati uno munsi n'ikiganiro cyo guhanurana cyo kwigisha na cyane cyane abantu baba bari mu rugo canke abantu bari mu rukundo ingene bakwiye kubaho ibintu bakwiye guhindura n'ibintu bakwiye kugenderako ukumva karorero ko kuntu nawe ukwiye kubaho hari abantu bavuga ati ufise umugore nk'ubusisi akaronka akazi hama akamubwira ati Jesse nkine kuro wicara ngaha je ndondere arafutumike kuko abantu bavuga ati umukobwa ntamanda kuronka amafaranga akakuruta wa mafaranga azoca ashaka kuguhagara ku mutwe umva nta kintu kizoba gihari azorabona umenga ebana kila kitu yanaje neza hata ukimuvuruga ataenda urumva besha akavuga ati wanafungaga mwanamke asiende asifanye kazi tulia mimi nitafute urumva ko ari ni njia nzuri aho vipi ega musanzwe niyo mpamvu ataterambere usanga abantu bagira kubera ko nimba je na sente twese dukora reka tufate twinjiza yani 100 ku kwezi sivyo twese si 200,000 ziba zinjiye mu kwezi ko dukoza turi babiri 100 y'inzu turi 100 sivyo inzu tuce turi 100 bijya ibindi 100 bigaca bikore 50,000 tukazishira muri case 50,000 zindi zigakora sivyo ko twakoze turi babiri ariko ndamutse nkoze ndi je nyene yani amayira njye ari 100,000 ku kwezi nkaca ndihinze yonyene umva amafaranga dusaganuka ngo yindi ukwezi guheze none iryo terambere rizova hehe muge twa tugifise ubwonko bwo gufunga ko umugore batagomba gukora kandi ivyo navyo guhinduka ku muntu nishinga yani n'umuntu kandi ubwira ngo nabivuze kugira ngo sente abashe guhinduka babivuye no kungene jewe amaze kuvuga ati rero uyu mungu kungene ndamubona jewe ndabona tudakwiranye kubana kubisanga kumengo abari ko aramprofita sasa reka nica karenge ega umugore kenshi aba ico umugabo yamugize nukuri ego mukurangiza iganiro ndabazana ko n'ubusi numva ikiganiro kiraryoshye umenga nitwoheza yani nabakina sinete de base ngine twendire kongera ariko sasa rero twamariza nitwoheza sisi je ndashaka kumenya sivyo ikintu cyo mu rugo no munsi ndafatira cyane mu rugo biramaze gushika uwo munsi stone kabura aho makavuga ati vraiment uno munsi turaburaye nturarana kangonongono cyane sasa ubana ananza niraza nja hivi kweli bizoherera he shano bantazi ivyo ndimo no bantazi vraiment no bandim okay novuga ko bari ubujuju kubera ko nta muntu yamayikwijije no munsi nimba ufise ejo birashika ukabura nubwo wowe uri umutunzi ngira sinzi utunzi bingana gute ntigera habura ikintu nakimwe ushobora kubura muri wowe ukakibura nimba ukibuze no musuka ukazokironkejo rero sinoca mvuga ngo arabuze ngo ntangure gukritika ntanguye kurara inzara bimeze kuno okay mu gihe aba yabuze nanje ubwanje no bandabibona ko yabuze none nicaye cyo tuma ndamwiyumvira nyene ko mbuze novyakira kuko ndomenya ko ino munsi ndabuze siko bizokwama kandi nuko vyokwama ukonye uvyihanganira tu akenshi novuga ni imiryango myinshi ikintu coba kibica ni kujya kuntu wiyumvira kuyani ku giti cawe ngo jewe mfise ikibazo c'ubujuju nshaka kubaza none nimba nabuze ni sente wenyine abaraye inzara je simba naraye inzara twese tuba twaraye inzara simba nariye ngo wowe ntage nikuye kubona banaza ingia je nkajya amawaga ca ryamukonye esa mucamake mu muryango ugomba gutekereza kuri twebwe apana kuri jewe kuko mu gice tuzobugishingiye kintu kuri jewe ibintu uzokora byose bizoba bifise aho bigarukira ariko nimba ukoze ikintu uvuga ni twebwe ibintu byose uzokora ntabwo bizogira aho bigarukira kuko uvuga ni mfise inshingano nyinshi ngomba gukora nyene ego bakunzi ba Charlie TV nize neza ko mwahimbawe cyane ndetse mugyohewe na topic y'uno munsi ndetse ni topic igyohe cyane yigisha abari mu rukundo abari mu rugo n'abandi batandukanye aba jeune marié nkakamasi nkabatwebwe nkabatwebwe umana ikiringo kingana gute mu bana
umwaka umaze guhera guhera mungari vizuri sisi wewe uno musi cyane nyuriza kwanza pole pole muzasisikiye wewe wifuza kuzogarukira ku bana bangahe ni babiri asigaye umwe iki asigaye umwe apana by'umwana ageneye babiri gusa ubu basigaye oya kabisa ukeneye banga uyu nyene umwe arahagije marika kuna wengine reka ndagwaza ikintu kimwe iyo umugabo afise abagore babiri akora iki yafise abagore babiri akora iki abitaho bose oya ushaka ko wabise abagore babiri none wewe abitaho bose wabise abagore babiri oya icyo shaze gusobanura ni giki iyo ikintu kimaze kurenga kimwe hari gihe bishyuka bura control icyo ugomba kwitaho hacagira icyo witaho cyane kandi umaze kwitaho cyane kimwe kijya kindi cyakigira ishari niho ugwango kozamwe wa kabiri hobiki nucyo ubyumva rero kuko uyu mwana bamaze kuba babiri sivyo uca usanga umuntu uri kurayiganwa sana uvuga ati ugaca usanga ari gushaza nk'ubuzima buba atari bwiza sivyo ugasanga umwe bisabye ko umugurira imuzu uno munsi umaze kuyimugura uno munsi ndishe mubwiye ati uzoyigura ejo umva ujya wowe uzoyigurira ejo uyimuguriye uyaguriye uno munsi cyangwa ko cyatanguriye kwaca yibagiye ko yayiguriwe ejo aca bakaboro nyene giteka gupinzana niyo mpamvu rero mu gihe cyose mbazi neza yuko nararonkwa uburyo buhagije bwo kuvuga ati umwana nimbagiye kuzundi mwana ku buryo kira ico ndamukoreye ubu narabe cyo ndakimukorera dene yane mu mwanya umwe nawo ni mwati zokurikiza kwe uzi gute ko atariyo sha ibyo nawe ndayimubwiye aramutse atwaye indinda izo batari iwanje none nk'ubishitse kabiri iyo kandi akabwira ati niyo wawe none iyo cyo yande none ikintu cyose nabivuze ati ikintu ntabwo cikora gikorwa ariko abantu bagikoze niyo mpamvu nyine ureza kubaza ati wasangire Erega Cynthia ntabwo yibana kandi kugira ngo muni avuke canke abeho twabigizemo uruhare je nawe nini byo birahagije nibindi niyo sanga twarabigizemo uruhare twabihurije ko guys yani abareho kunaraha tubajane mu bibazo usanga bigoye kwishura hasi kwishura umuntu tena kandi ubufatiro sana yani uyu ariko arashaka kunyima ibintu anambi sisi we nambie sasa hanya tunafika sasa ile mida biramaze gushika Juno musi ngirembe open kuko cyari nariko ndumviriza radio numva avuze ibintu barugurura kabisa ibintu byose abana biweka wazi urumva kuko nta mwana hari nta mwana akoresha YouTube nuvuga umuntu wese akoresha YouTube n'umuntu amaze gukura azi ivyo arimo sasa rero hapa mimi sifichi sipiti huko sifiti huko acha ni tuweke wazi biramaze gushika ile usubuhi senkere anakuwa ambeana hindukira unakata vubusu twabe vubusu nta mwana hari kandi turakuze tunatakiwa tuwe wazi rusutwa none sawa nani cyo tumaranga cyo bari kike biraje kumbuka bwa timbo canke ugasanga wewe arabikeneye hama nawe ukumva ntuvyuma ko aravuga ati bijya bintu n'ibintu bisaba yuko mwese mwamumva ko muri mood sivyo banza gushika akabishaka utabikene nimba umuntu umukunda vya vrai akaja muri mood wevye kunura ko winjira muri iyo mood ibinafikaga nene bishika stono gasanga wenyene yana mind zako azipo kabisa uwo musumva no refresh ya ibyo avuze ni ibyo nyene uzi kuraho ziri nyene ukazizana kuko nubo nyene ivyumviro vyanje Jenny Cynthia none mu gihe cyose Cynthia yo bankineye amangaca niyumvira ibindi bintu umva mucama kivyo bindi bintu mbandabirutishije kandi mbazi neza ko ari we namba ya mbere ni namba ya nyuma kisema ani hakuna cha B ariko navuze ati je naramuremewe na arandemego yani gikabije cyane rero jewe nduwiwe wose nyene
je hare ubu tugeze mu muco w'abantu bakuze abantu bakuze kandi ko ibi ni ibintu kenshi bikunze kwahukanisha abantu mu rugo ugasanga mwahukanye bivanye nuko hari ukuntu umwe adashimisha uwundi atagera uwundi bigatuma usohoka kuja kurondera uwundi hanze sivyo mu rugo burya gutegura nk'umuhungu gutegura umukobwa bimusaba iki kwanza kugira ngo aseme kwamba anatakiwa nimuridhishe kwanza mwanamke ni muandae vizuri ili tufanye nini tunaweka wazi ili tukae kwenye mpango juu mwanamke sio mbuzi ambaye anatakiwa kupanda kisona jinsia sisi natakiwa umtengeneze sawa sasa umuhungu yokora gute kugira ngo ategure neza umugore wiwe abafanye mambo ambayo wanajisikia vizuri kila muntu wese afite uburyo abikoramo urumva we nimba afite uburyo bwiwe bukoramwe n'abandi bafite uburyo bwabo no ushaka abigishe ndugu yangu nini wewe unasema atinya kwa umuvugiriye Beanje afite uburyo abikoramo n'ubundi hari afite uburyo bwiwiwe na wewe ufite uburyo bwiwe bukoramo none ushaka akwigisha ibindi biti anifundishe okay yani just ibintu kungeje no bivugana urabona je ngenda kuba na sente papa wanje ntankuriye kuko ni papa wanje sivyo sinigenda mugisha inama papa none ko umukobwa nateye inda kugira ngo mbane nawe nobana nawe gute umva ntabwo nashatse kubimubaza ivyo nyoze kubera iki kubera ko papa wanje afite experience ya mama wanje kandi je nabwo ngiye kubana na mama wanje isi cyo nace nkora vuga ni rero ngiye kubana na sente ngomba gukria yani experience yanje yuko ngene ngomba kuzobana nawe sasa kujya kuntu rero mama wanje papa wanje atakumbi kumwe mbana na sente ko nagiye kubana na mama wanje nico gituma biba bigiye kuvuga kuko biba bivana n'umuntu muba mubana nawe wabona sente n'umugore wanje ndazi amajambo abakeneye kumva ndazi n'amajambo abadakeneye kumva bisaba rero uyu muhungu cyangwa ari we wese amenye ati mbega umugore wanje ameze gute akunda kumviki wowe kira kintu cyose bera mu biganiro mu gihe ubuganira n'umugore wawe ejo ukaba wibagiye n'ivyo mwavuganye ejo umva mucama kenye nango ubyemera zabinye wavuze ni umugore wacenduka nk'imene nyene ucumwe rukungene wishakiye isi ariko nimba waravuze baravuze ikintu ko mu majambo avuga nyene ibishego ntabwo bibura ubone ushingira kuri kajya kantu nyene kugira ngo kabyare ikindi kintu gikomeye kugira mushike ku yani ku ntumbero nyamukuru biba byose valere ko yani kuba umuntu wumviriza sana akenshi usanga abagabo bicwa n'ibintu kuvuga ati iyo abagore bakora avuga ntabwo bari ko baru nawe nibo batega amatwi na sente arabizi ari ibintu ntamwumva atanga kumbwira ikintu cy'urusako ivyo ndugara amatwi se banyene kubyumva yose ari ibintu mucamake yabatangiye kumbwira nangiye kumva atangiye kuvuga ati ngurumva uzi yuko naka umva mucamake nimba agiye gufatira kuri naka je vyinshi ndabikasa kuko imba nkene tuganira ibigano nyene je nawe nyene bituraba kugira ngo nidushingire ku bundi buzima bw'abandi bantu ko niyo mwango ndabuye ubitangura buhoro ugenda uvuga naka ejo uzutanga kugira naka nawe ivyo umugabo wawe cyangwa ivyo naka nawe ivyo wawe ese just something like niyo mpamvu boya ntabwo ushobora kubabwira ni ngo ubitangura ukuunya wewe zuratega amatwi umugore wawe ivyo waravuga ujya mwambo ko murakina nyene ibintu nk'ivyo onya ayo majambo nyene uziyakuramwo nyene imbuto uzotera kugira ngo nyene usorome neza ego umunsi dukora iganiro na Desire Damour yaratwiganiye neza yuko umuhungu afise ibinogo bitatu sivyo afise ndabisigura neza ko yabisiguye kugira ngo namwe peut-être mu bitanye ko commentaire aravuga ati umunga afise ibinogo bitatu no kuvuga yari n'ukuntu twaremwe twese turemwe kwanza cyambere hari ikinogo cyambere cy'umugore uzogira mama w'abana bawe hakaba ikindi kinogo cy'umuntu uba wumva umengo ushaka gusohokana nawe ku spend life akaba n'ikindi kintu cya gatatu aricyo kinogo cya gatatu cy'umuntu wumva neza yo kumenga ujya n'umuntu mwoba ari wo kuryamana nawe gusa sivyo rero bigatuma iyo bishitse mu rugo umugabo akavuga ati asika nchinyuma bimeze uku oriko ugasanga n'ibintu bimurimo nawe sivyategura iyo commentaire wowe wotanga kuri iki kintu kwanza yavuze eske byo bari byo harimo kuri ko bakurimo cyanke yaradutuburiye anye ntabwo atandukanye n'abandi bavuga ati ngo ivyo nakoze byose ni satani isi yangana ko yenyeke kugira ngo satani abashe gukora urazi icyo utaravuga satani ntacazi icyo utariyumvira satani ntacazi mucamake satani aza ashitsa bya bintu wama wiyumvira buri munsi sasa nk'umuntu avuga ngo ivyo bibolo by'ibinogo bitatu
ngo ku mugore wawe ngo ko uzobana iteka n'undi muntu ugomba uza wishimana nawe n'undi ugomba gusa uryamana nawe gusa nyene bisanzwe nyene ibintu nk'ivyo aya friend nyene akeji na jewe umuntu ashingira kugwaruka gwejo canke irya ejo kubera ko zino social media na manda bivuga social media ni ikintu gikomeye cyane mzee kubera ko iyi social media subona ukoresha ibiganiro by'abantu bakenye kubishe muri social media bagabafasha amafaranga bajya abantu bakabaho ese mucama ki social media irashobora kwica canke igakiza sasa amajambo rero twama tuvugira ngaha anya ejo canke irya ejo ashobora kuzoba mabi sana ku bana bacu canke ku bana canke cyakaba meza ku bana bacu umwana nimba jewe ndu uyo mupapa ndiko mvuga ivyo ibintu by'ibinogo hama umwana agacakura umwana ageta yumva ivyo papa wiwe yavuze umva rero kuko urumva umuvyeyi waravuga akabigenda konye umwana wiwe razo azobitangura amaze kubitangura yibagire yuko ari we yabivuze aca tanga kumubwira ngo kijya cyana nikirara ari we wamugize icari ese nyene je mu camake mvuga ni mu gihe cyose mbanzi neza yuko Cynthia ari we nahisemo mvuze ngo ngiye kubana n'abandi bantu ari yahanze babisigura ati jewe mba ndimbwa ngo gute rero kubera ko imba barase guhemuka imba memutse yani nkayemukira amahitamwe yanje kandi amahitamwe yanje nayafashwe na jiji nyene ubwanje ku giti canje none nimba nahise nimba nigambaniye je nyene wumva undi muntu mukorera iki guys Stone afise vyinshi yo kwigisha ugwaruka kandi sasa au musiki wallahi maneni kana zungumza paka nasia mwenyewe nafarijika haraka numuko wawira reka biramaze gushika juna ubona ntimumbeshe gushavuzanya bibaho kukano gato yitu gato bisanzwe biramaze gushika Stone akagushavuza hama yaza aho byati bebe anasori bano ukabanza kadadika kwanza kavuga ati miye bana mimi sitayi kabisa umeni kwaza nukuri si bindi ko ndanyegeza bavuze ngo ndiko ndabesha nukuri nta musi numwe mubaze ngo uyo nimba uhari be nimba umunsi uhari unyibutse atanzaje amushavuza tuhama huyo mumubwira ati bebe sori akanda kwanza kamera nk'udadika juice abana mtu anapenda bemberezwe kwanza dadike kwanza nuko ntabwo birigera biba ko bitakuaje kwanza reka nivyo barira ngabwira ati byo bagute unasikia kwanza mtu anazungumza mpaka mtu anasikia msisimko Yes, wakunze ba Charlie TV ni Elma Love Mwarimu mutade bukigwanyu nari kumwe na Stone ndetse na Sisi urugo rwiza urugo ruryoshe ndetse biryoshe kumviriza ingene babanye neza bikwigisha nawe kubana nawe nuwo mubakanye cyangwa wo mubana cyangwa wo mukundana kugira ngo wishi nawe vizuri bakubera ishigwa wallahi bakubera ishigwa mu byukuri byari kino kiboro mankunda kuyivuga ko ari cy'ubujojwe ariko urabona sino kama icyambere kwanza ukora ikiganiro neza muta urabona sasa mugihe ubona nk'ubunye umuntu wese bakeneye kumera nka wewe aravuze ati bibi cigwa hari ikintu wiga nyine kikavuga ati umuntu nyine agira avuga ati ngo kibe nk'icigwa ngo usanga ujya umuntu ikijya cigwa gaca gikuramo gaca igaba copier code para copier nuba je ico nashatse kuvuga se copier code raba nyine abandi babayo nawe bikwigishe guhindura uvuge ati nanje ndashobora guhindura ibintu bikamera kurumva ntugire copier code je copier code uzobo twayabanyene kwani wenda ari giye botazi ne mbega ugura ko abantu agabozwizo kugira nazina avuga ati ngo je ndashaka baze kubera ko yabonye umundi muntu ayayigutse urabone none ce ndavuga ni none sisi wowe uri kushaka baze ujya mu ntawe tuzi ntabwo tuzi background yo nituzi nivyo baciyemwo wo mubonye no munsi ushaka guitumera nkawe nuzi ibinogo basinze ukungene bingana urumva biba bisobanura ati kira muntu biba byiza sana y'umuntu wese akreye yani ikintu ciye azavuga ati kijya kiboro kirinike basi biba byiza sana kwiganwa kuruta kwigana uraze hariho amakouple ngaha anya usanga abantu barakundana ko rero umbwira ati genda mukuna vyate mugabo rero ugasanga mu minsi ndwi igize semene batwenga kabiri iyo mu yindi minsi 5 isigaye ebana ni kununa tu urumva none nka sasa hapo tasema muko munaelekea wapi mutaishi aje
umeona niyo mpamvu navuze ati bibi vyigwa kuri abana bari anye batandukanye chutujui namna gani unapashwa kuishi na mtu wako so ni katwarugize nganda zigana ushabaye kirekire cyane kandi numvume yashwe sinoheza navuze cyacari kase hatuwezi mariza nitwoheza nk'akajama ko kurangiza iganiro nayo sakajama kanyuma kakanyuma kavuga peut-être uri kuraraga akakajama ko kurangiza iganiro woshikiriza acha mbere kwa reka ndagushimira kwanza bro ndagushimiye sana iganiro cha bien hama ikindi naco ejo reka sinivuye ngo ejo ko sinigiye kibazo postinga kino ari umuzi nigeze gupostinga ifoto zine nandika yani mu ndimi zine mvuga ati niko umbwa ndi imbwa je suis chien ni muntu mwengena gifaransa hama then I am a dog ese impamvu ari umuntu yanutse mbere kwa nishimye kwanza abantu bose dukurikiranye mwubaho sana aho muri hose ama nkabashimiye bizimwe ariko sana umuntu yanutse yuko ndi imbwa ya jese wa mono nakuvuga iyo post kwanza yarishatse gusigura iki nyene ndivyo ashira umva kuko abantu benshi tubabazwe nizo baba batubwiye ariko iyo umuntu mugaragarije yuko ibijya gututsa tacho bigutwaye niwe bica bimugarukako umva sasa rero wa mono jese ashaka ndagushimire sana kuba waranyisimbwa narabajije no umuntu yakututse urimbwa ninde yarase kumubwira ko nubwo numva umuntu yamututse rimbwa nimbwa ari ibintu bimwe tuba tugomba kugira biba byiza sana iyo umuntu agomba kumenya ko ari ikintu cyabaye ariko ari ibindi bintu kuko imbazi neza uwo muntu nyamara kumenya Cynthia nakira kimwe biza kumwungura kiretse ko Cynthia ishofata akamugirira urwango kandi mu gihe ari bashobora guhurira ari hanze ugashanga Cynthia yanse kumufasha kubera ko namubwiye yuko ujya muntu yanutsimbwa umva rero ntabwo tubana Cynthia ngo ndamwanyisha abantu bamvuga nabi cyangwa ibintu nk'ibyo sikumanyanyisha be ndemo mnanangi nawe be uretse kwa hanuciremo yani ngo mashimira ujya mone yani igihe wanuka yuko ndiyembwa nukuri kw'Imana byarambabaje cyane ariko vuba niyo naje gutahura neza mvuga ati yebwa wa muntu yangize umuntu w'agaciro sana warakoze sana ko waranyisimbwa kubera ko imbwa nyeneyo iyo afashe urugendo akagenda akamara nk'ikintu cy'imyaka 10 akagaruka abi wabo babaramwibagiye ariko imbwa ntabwo yegera umwibagira bisigura wambonye nk'ikintu cy'agaciro kandi koko mu buzima bwanje sinzi guhemuka sinibagira abantu bangiriye neza ubu ndabyemeye neza yuko ndimbwa yani bimwe bibi kandi rero yani nofuma aho kuba umuntu ahemuka nofuma mba imbwa idahemuka wowe uri iki amamugore subscribe nyene kuri Ashali TV hama ikindi naco nyene Cynthia yavuga bijya bya Stone nanuze nyene bakore subscribe kuri channel yacu natwe ariko mbere ko tujya kure yase kutubwira uwo ari we sivyo yase tubwire ariko base atubwire yari yamugize kugira ngo bishike yahamwitimbwa impamvu twakinye filme twa umwanya iyo filme twa umwanya mucamake abantu bayakiriye fresh higanano nakoze na Arvela Arvendi kuna mubya nyine ujya film umwanya webonye gute na film yani ko kitigeze irengana kandi ya film nabonye yari ikoze fresh nyine ukuntu sasa nyine umutiba carambira ati ngo je ndiyemera niyemera gute man ego bya ngo mbaje kwiyemera mbaza kwanza kuraba ibikorwa mba nakoze hamade na carambira ati azwa no mukobwa oya nyese carambira ngo man ngo wowe uri imbwa wowe uri imbwa niyo mpamvu rero byarambabaje kiriyagi ariko ubunya namaze kwiyakira kuba kunda umwizego simora mpemuka ndimbwa nyayo pe ego tujya kuri sisi nawe agira icatubwiye ngo turangiza akagane cyambere ndakunda Ashali TV mwakoze kuza twakora ikiganiro kimeze bien ya dutumira abantu kuba gukorera subscribe kuri Ashali TV na share na commentaire hamwe no kuri Stone and CC official yani mwagiye kuri subscribe share na comment turabakunda cyane yari kuri Stone and CC mushiraka ibiganiro bimeze gute ni filme canke bimeze gute oya nabwo ari filme umva ni kiganiro citwa ubu yani umva ubu tubanza kwanza tugakina scene hamade turangije gukina scene tukoja dutangwa message rero yari ikenewe umva wanditse gusa ubu tugeze kuri party ya 18
wanditse gusa ubu part 1 nyene ucikomerezaho nyene ku bantu bataradukurikirana nyene ibintu nk'ivyo hona mubaho. Yes of course bakunze ba Shy TV nanje ibindi babimvugiye vyinshi cyane urumva ko mfise duke two kurangiza ndabashimire mwese mwadukurikirana kuva kuna gushika kuiherezo ndetse nshimire wowe se hari ikintu yizemwo canke ikintu yatahuyemwo ariko kandi ico wumva kitakunyuza canke cyakunezere cyose urafise gushira muri commentaire ukavuye nyene wumvise Stone ukavuye nyene wumvise Sisi ukavuye nyene wumvise umubano wabo muri rusange ariko kandi utibagira kandi kuja kubakurikirana reka ndabivuye mwijwi ryanje nanje kuja kubakurikirana kuri Stone and Sisi urabe neza vyinshi usubire wige vyinshi kurumva yuko n'abantu babahanuzi nabigisha ni bamwarimu mugo nanje shandugisha atachamba directeur yes nanje ndabakunda cyane mwakoze kudukurikirana sinzi ko umunsi nabya behind the camera wawe mwaramubonye hari mu kigaro cyo kwa Simbizi munavuga mu izina wapi ego hama nshimire kandi abantu hariho abantu mazi iminsi ntigera mbura muri commentaire ziwanje ntigera mbura uwa aho uri hose ubahwe aho uri hose uziko neza ikiganiro cha Elma Love Mwarimu utegereza kwa wahashise mu bambere ubahwe kandi mani guhezagire cyane je ndaryoherwa ndanezerwa inyama muri kumuranyitaho kugira ngo nzamuke je nkora kubera mwebwe mbayo kubera mwebwe hariho vyinshi ndiko ndashikako kubwanyu ntabafisa ataho noja hariho benshi bariko barabaho wewe undaba babeshejweho nawe kubera ko wandavye rero ni ikintu ciza cyane uvuze teka ahubwo nshiremwe n'abandi kugira ngo nkomeze kubaho neza ugire share uvuge ati reka nugenda muhereze aze gutuma mwarimu abaho neza n'abari nyuma yanje babaho neza murakoze.